ugasanga umuririmbira Imana yakoze ico gikorwa cyo kuririmba mugabo ntiyasenze vyamufashije gusenga cyo kimwe n'ababacuraranze hariya n'ababacuraranze nyene ugasanga ntibasenze aho usanga baguma bazingurura impapuro aho usanga baguma bapanga baraba mbega hashikiye ururimbo rwahe gushika naho mbere hashobora no kuja gusangira bakibagira ko hageze kuja gusangira twifuza rero yuko abo bigiramwo inyungu ba mbere bo barabo nyene baririmbira abana bikabafasha ubwa mbere ivyo navyo kugira ngo bikunde kubera ko mwe nabo usanga shetani barondera cyane mwe nabo bari imbere y'abandi shetani barondera cyane nuko boza barinagura ku mutima cyane cyane bagahabwa isakaramentu ry'ikigongo kenshi genda bikundira abakorezi kubera yuko bazi yuko baba iruhande ya patiri kandi atamisa n'imwirengana badasangiye nabo abenshi kumbi usanga birega ntaje gukorera atireze burya n'umuririmbira Imana rero byo kugenda uko muririmbira Imana aje kuririmba ngo tugende kumuhabwa wabwiye ngo tugende akagenda nawe agasigara yacicaye bakunzi ba Action Vibe TV teka ryawe teka ryanje teka ryacu ukwemera kubyara ubuzima mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye uno munsi tukaza kuvuga ku bijanye na coordination y'amakohare hamwe n'ihiganwa ririko riratunganywa rero ntatevye mukabamona ko turi kumwe n'umusaseredoti w'umukama abanze atwidondore duce tuduga kwijambo jewe nitwa Patiri Dieudonné nta mavukiro nkaba ndi umusaseredoti wo muri diocese nkuru ya Bujumbura abajejwe ubutumwa bw'amakorale nicyo bita mu Gifaransa coordination diocésaine de chorale. Ego karibu pati murakoze cyane. Hariho iyo coordination de chorale itari imenyerewe tutari tumenyereye kumva mu maomoneri mbega yoba ijejwe iki muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ego murakoze. Coordination de chorale ni ubutumwa bushasha muri diocese nkuru ya Bujumbura asanzwe hari ubutumwa butandukanye mu migwi itandukanye mbere nubwo butumwa bw'amakorale bwari busanzwe bwinjira muri iyo yindi migwi nk'ubutumwa bwa Sedal nk'akarorero ariko umwungere yarashimye yuko yoshimangira rwose ubutumwa bw'amakorale na cyane yishimikije ko amakorale akenshi akunda kwifashishwa mu guhimbaza liturujia mu mvuka y'imisa none rero yabonye yuko bikenewe yuko icyo gisata cyo heza kikitabwaho kugira ngo abagikoreramwo abakora ubwo butumwa bashobore kumenya icyo bakora icyo arico n'ingene bogikora neza. Ego hari abakunze kuvuga barawusanga bavuze ivyuma gose ngo ugasanga n'amajwi n'isengero ntibasubira kuyumva sinzi ko namwe mumaze kubibona canke mu byo muriko murahimiriza nico cyo bakiribo. Nivyo ubuhinga ntibungana mu migwi y'abaririmbira Imana ubuhinga ntibungana hariho abo usanga bashira imbere amajwi anywane neza ibicurarangisho bikaba ibyo guherekeza ayo majwi kandi mbere niko bibwirizwa kugenda akaba n'abandi kumbure ibijanye no kunywanisha amajwi atari byo usanga bashira imbere cyane ahubwo baryoherwa n'umudiho n'umudundo cyane kugwaruka cyane abakiri bato kumbure kubera ko hari ahandi bavyumvise bumva kumengo ntibisinziriza nko mu mashengero atandukanye aho usanga bavuza inyagara bakavuza ibigoma bidunda cyane itari bivuga rwose ku buryo mbere bishobora no gusumbya ugwama ijwi abaririmbyi bityo rero abaririmbyi kugira ngo bumvikane ugasanga n'ubundi baguma babonera kuduza ijwi rwose mbere no gusara bagasara ibyo rero hariho abo usanga bameze gutyo ariko siko byobwirijwe kumera guhimbaza amasabamana liturujia
igihambaye n'amajwi y'abantu hanyuma ibicurangisho bikaza ari ibyo guherekeza ayo majwi kugira ngo habe novuga akaharumoni keza gatuma igihimbazo kigenda neza, umuntu asenga neza. Jewe ibya solfège ntavyo nzi, mugabo nimba ndavyibuka umenga muri vya bitabo umenga mwe muba mubizi. Mbega mu gutora z'iya ndirimbo zo mw'isengero hari vyoba bifitaniye isano na zimwe zo ku makopi? Hariho abarimbi zo ku makopi peut-être bakompoje uko bashatse zitari ku murongo neza, n'ivyo bizoba birimo mu vyo mujejwe muri ubwo butumwa? Jewe mu by'ukuri ubwo butumwa si bwo nyamukuru tuzoba tujejwe, kuko ico tujejwe no kwibutsa abakorale ico ahamagariwe, ingene ahamagariye kukirangura, nyamukuru nico. Kuko ivyo by'ibitabo mu bisanzwe birafise uwundi mugwi ubijejwe muri mission, kumbure nta birimwo, ariko mu gihe uwo mugwi ujeje ivyo utarajaho navyo nyene tuzoza turavyibutsa, kuko ivyo vyovyo basanzwe banabizi, abatabizi nabo turabibibutsa ko mu bisanzwe indirimbo tubwirijwe gukoresha mu nka ya misa mu masabamana ziba indirimbo zamaze kwemezwa zizwi na cane zijya zamaze kuja mu bitabo vyemewe, ariko hari igihe bishika ugasanga hariho n'izindi zitaraja mu bitabo nk'izi ndirimbo zishasha ngira ngo birashobora gushika ugasanga hari indirimbo zitaraja mu bitabo mugabo zikaba zemewe. Iyo rero zitaremerwa mu bisanzwe twobwirijwe kuzireka, ariko rero hariho abaririmbiramana bamwe umengo bafise intumbero y'uko ururirimbo rumaze kwinjizwa mu gitabo cemewe na Eklezia umengo rurashaje, baca babibagira. Hanyuma rero hakaba n'abandi nyene bakiriko barirondera kugira ngo nabo berekane yuko bafise ubuhinga bageze kure, bagashaka rero yuko indirimbo zabo nshasha arizo ziza ziramenyekana. Rero henshi rero usanga mu nkuka ya misa harimo indirimbo nshasha nyinshi abakirisi batanazi, kandi mu bisanzwe amasabamana ari igikorwa c'umuryango w'abakristo babaje gusenga bose. Ego nimba ndavyibuka mu mwaka w'2021 haratanguye ihiganwa ryitwa Tereza Mwiza Festival, ryari rifashwe mu mugongo n'abafurera b'aba Carme mu Burundi. Uno mwaka ngira mwaba mwarabihinyanyuye ukundi canke ku mwaka uheze, harimwo yuko ari kugira ngo novuga umuziki wa liturujia bigende neza. Mbega uno mwaka hoho biriko bitegurwa gute? Ego nivyo nkuko ubivuze, harigeze kubaho byitaye ihiganwa mugabo iyo bavuze festival n'ihiganwa riba ari mu mugabo harimo n'akanyamuneza Tereza Mwiza mwaka wa 2021 mbere n'umwaka wakurikiyeho byarabaye, ariko ico gihe jewe mu by'ukuri naravyumvise ko byabayeho, ariko sinari bwinjire n'ubu butumwa nko muri 2021 ntibwari bwabeho, mugabo muri mu 2022 bari bumaze kubaho, mugabo nitwinjiye muri ivyo, ariko nivyo iryo higanwa ryarabaye. Maze aho umugwi wacu umariye gushigwaho, abari bafashe mu mugongo ibyo bikorwa iryo higanwa aribo abakati b'abakarme, barashimye yuko twoheza tugakorana, ko mbere bakorana na Sedar. Aho rero uwo mugwi umariye kujaho barashimye yuko bokorana n'uwo mugwi ujejwe ubutumwa bw'amakorali, kandi mbere ico gihe wasanga imigwi myinshi y'abaririmbira-mana yari yo mu gisagara ca Bujumbura canke mu micungararo hafi na hafi, ariko barashimye yuko twokwagura ko diocese ikagarukira mu gisagara ca Bujumbura gusa, ishika kure mu za Bujumbura, aho iyo bita Bujumbura rirare na Muramvya, kuko iyo hose hariyo imigwi y'abaririmbira-mana muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mu mwaka uheze rero harabaye ihiganwa ryahereye mu maparuwasi,
hanyuma imigwi iba ari iya mbere mu maparuwase iraheza ija guhiganwa n'iyindi bakagenda bahurira mu ntara z'ubutumwa cyo kwita vikariya. Ego. Izi ntara z'ubutumwa zine. Muri izo ntara z'ubutumwa hagenda haratorwa imigwi itatu. Ibyo byose rero byahabaye mu mwaka uheze, nuko muri uyu mwaka rero dushima yuko iyo migwi yagiye iratorwa itatu kuvuga yose hamwe ni 12 uno mwaka izoca ihurira muri finale. Finale rero itegekanijwe muri uyu mwaka mu kwezi kw'icumi, ziba ari tariki 4 kwezi kw'icumi, kuko kenshi bigakunda kugira amatariki yegeranye n'itariki ya mbere kwezi kwa gitugutu, aho duhimbaza umweranda Terezia umwana Yezu. Rero uwo munsi ushitse ari hagati mu ndwi twashimye kubishira muri weekend azari ku munsi wa gatandatu. N'umwaka rero izoba ari finale iyo migwi, ariko ntizoba ari imigwi gusa kuko hariho n'abahinyanyura abahingura indirimbo nabo nyene twarabibutse bazoja barabate kwinjira mu higanwa. Hari indirimbo bamaze guhingura ziriko zirihwezwa neza kugira ngo barabe izoba iza mbere. Indirimbo nka 3 za mbere zizovamwo tuzoca tuzirundikira iyo migwi iri mu higanwa kugira ngo itoremwo rumwe. Ni kuvuga korari ariyo yose zifite indirimbo 3 yitoreremo ururirimbo rumwe. Hazoba hariho n'urundi nabwo bateguye by'iwabo nabo nyene bijanye n'ubuhinga bwabo. Nuko rero bitegekanijwe, ubu rero bariko baritegura tuzohura igerekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Agenda kurikirana Facebook yanyu ngirana sinzi ko ari gusuma urusaku canke narabonyeho ayo mazina amwe n'iryo higanwa tubita abahinyanyuzi compositeur, sinzi ko tukivuze neza mu Kirundi aba compositeur. Ni kuvuga aba compositeur 3 ba mbere nibo bazohava indirimbo zabo zikarungikirwa ya makorale 12. None aba compositeur ko mbona umenga biragoye gutora, mwafatira kuri navuga criteri zahe kugira ngo baje muri 3 ba mbere? Mu bisanzwe ikintu gihambaye nuko babahaye ico bazofatira ko ico bita teme. Babahaye teme, hanyuma festival Tereza mwiza basanzwe bayizi kiretse gusa kumbura bo bazoba bayumvise ubwa mbere. Abenshi muri bo bari basanzwe bayizi, barazi ibyo bakunda gufatira ko cyane ko bakunda gufatira ku majambo ya Tereza umwana Yezu. Gusa uyu no mwaka twashimye gufatira twafatiye ko ni icivugo c'umwaka wa yubile Ecclesia. Ego. Bijanye n'umwizero ntutetereza, aho twebwe natwe twaje ku bihingo twavuga uwizigiye umukama ntateterwa. Ariko abahinyanya indirimbo rero bisunze ico civugo. Nico rero tuzofatira ko mu kuraba ingene bashoboye kwinjira muri ico mugabo, numva yuko ingene bazokidevelopa nibo nyene bazobimenya mugabo bitemewe. Mbega nk'abo 3 ba mbere nimba bamaze kumenyekana biremewe nk'izo ndirimbo zabo ko zija ku mugaragaro? Mu bisanzwe ntibaramenyekana kuko indirimbo ziracari mu mugwi uriko urazihweza. Umugwi uriko urazihweza kandi umugwi wigenga. Turacari imbere yuko baduha inyishu, kandi mbere nabo no mu kuzihweza nta n'amazina bafise. Amazina byose birimwo amakode. Nta n'amazina bafise ururirimbo n'inimero yabo twebwe twazibahaye ngo baziturabire, nitwe tuzi inimero n'izina bijana. Bazoheza batubwire bati nimero ya mbere ni iyi, nimero ya kabiri ni iyi, yabaye yakangaye gutyo amarazo cituraba newe iyi nimero niyo kuri yezina. Rero bazomenyekana dutanze izo ndirimbo mu makorali, kandi naho nyene ntibazomenya ngo uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu, uwa gatatu n'uyu, mugabo bazomenya ko ari 3 ba mbere. Tuzoheza duprograme yuko uwabaye uwa mbere ku munsi w'ihiganwa nyene niho tuzoheza tukavuga tuti ururimbo rwabaye rwa mbere n'uru, rwabaye rwa kabiri n'uru, rwabaye rwa gatatu n'uru. Bitandukanye no kuvuga ngo umugwi wabaye uwa mbere n'uyu.
kuko wahinyanyuzi abakompositeri nabo nyine ubwabo barafise udushimwe twabo bazohabwa. Yego. Tukiri ngaho nyene harimwo muri ico gihe novuga tutagenze neza nk'ico c'umugwi batangaza amanota agira ati bajya bahabivye, twovuga tuti uno mwaka ntihagire umuntu uzoba uwanyuma cyangwa uzoba uwambere azogira ati nakoze ntavuge ko bamwivye. Ivyo rero burya kuko birasambura imigwi. Nivyo birasambura imigwi, mugabo igitangaje kandi kibabaje nuko ivyo bintu bitigera bibura. Ego birashobora gushika kuko abantu bagumara abantu ugasanga hari ahantu agize amarangamutima kuri kica nkiriya, mugabo mu vy'ukuri ufise abantu batatu batanga amanota umwe wese ku ruhande rw'undi ku ruhande rw'undi ku ruhande rwiwe ukaca bafata amanota bashira hamwe baba bagerageje kuba objectif. Yoza rero yuko imigwi iri kiritegura yotekana mbere nabo bantu ko bakwiye kure kuzobakura kure muzabo hafi ngasi nigwana n'abavuga ngira uno munsi ntibikenewe kubavuga, igikenewe nuko babikora neza bakabitunganya neza. Mbere twarinze kuronca kubakura kure kugira ngo tugerageze kuraba yuko iyo majambo y'imyidogo yogabanuka ko biri kose twizeye ko bizogenda neza. Yego. Mu kurangiza turumva ko ari mu kwezi kw'icumi ubushimwe bakorana umwete kaza baragashimwe nyene gatubutse umugani w'abaraho. Gusa ubu nituraje inama nabo tubisangiye kugira ngo tuvuge ngo uwa mbere azotwara agashimwe kangana gutya, uwundi wa kabiri gutyo, uwa gatatu gutyo. Mugabo uko biri kose agashimwe kariho, bazoba babaye aba mbere, bazoba babaye aba kabiri. No kuba wagiye muri guparticipa honyene birahambaye kuko imigwi y'abaririmbira Imana dufise muri diocese nka Bujumbura irarenga 600 hafi 700. Mugabo havuyemwo imigwi 12 yonyene akaba yishobora kuja muri finale, wumva yuko uri muri 12 ba mbere ico bwacu kirahambaye. Ego bakunzi ba Axia Vibe TV teka ryawe teka ryane teka ryacu, mwavyumvise ko turiko turaganira n'umusacerdoti asanzwe atwara coordination de chorale muri diocese nkuru ya Bujumbura. Tukaba turiko turavuga ibijanye n'ihiganwa ndetse tukaba turiko dusa n'abasozera ihiganwa ry'abakompositeri, ariko kandi mwumva ko rizofadikana n'amakohare yabaye aya mbere. None Pati, akajambo wobwira abantu bari mu makohare uno munsi nakahe tutavuze ivyihiganwa? Tutavuze ivyihiganwa ico nobwira abantu bari mu makorare nuko baba bakristo. Kandi iryo jambo rirahambaye rwose kuko abaririmbira Imana nibo bayobora liturujia. Ego patiri abayoboka y'imisa nibo bari imbere y'abandi bose, mugabo kugira ngo liturujia igende neza, amasabamana agende neza, indirimbo zirafise uruhara ntangere kugira ngo amasabamana agende neza. Rero ari gihe bishobora gushika basanga umuririmbira Imana yakoze ico gikorwa cyo kuririmba mugabo ntiyasenze, ivyamufashije gusenga cyo kimwe n'ababacuraranze hariya n'ababacuraranze nyene gasanga ntiyasenze. Aho usanga baguma bazingurura impapuro, aho usanga baguma bapanga baraba mbega hashikiye ururimbo rwahe, gushika naho mbere hashobora no kuja gusangira bakibagira ko hageze kuja gusangira. Twifuza rero yuko abo bigiramwo inyungu ba mbere bo barabo nyene baririmbira abana bikabafasha ubwa mbere. Ivyo navyo kugira ngo bikunde, kubera ko mwe nabo usanga shetani barondera cane, mwe nabo bari imbere y'abandi shetani barondera cane, nuko boza barinagura ku mutima cane cane bagahabwa isakaramentu ry'ikigongo kenshi. Genda bikundira abakorezi kubera yuko bazi yuko baba iruhande ya patiri kandi atamisa n'ibirengana badasangiye nabo abenshi kumbi usanga birega ntaje gukorera atireze. Burya n'umuririmbira Imana rero byo kugenda uko muririmbira Imana aje kuririmba ngo tugende kumuhabwa, wabwiye ngo tugenda akagenda nawe agasigara yacicaye. Urumva niba bimeze neza, yabaye nka babandi twita abakokayi. Cyo gituma navuga nti muririmbira Imana abirijwe kuba umukristo.
ego hama kuri ibi bijanye n'ihiganwa naho babandanye bitegura gute kugira ngo bazoba ba mbere bose? Ubuhinga barabuzi, barabuhawe, barabwigishijwe. Mbere dusanzwe dufise umuhinga mu by'umuziki ava mu gihugu c'Ubuganda yitwa Maria, kandi akunda ubwo butumwa. Twaramwikoze ko turahamagara abakunda kuja imbere y'abandi muri ibyo by'indirimbo, cyane cyane duhereye kuri iyo migwi iriko irahiganwa. Baraza barahuriye mu kigo c'abapatiri b'abakarume iminsi ibiri kugira ngo babanagure mu buhinga bw'umuziki. Hanyuma bimwe mu maparuwasi amwe aho baba bakeneye uwo muhinga, barababwiye tuti nimwaba mumukeneye muratubwira tumurungike, mufise agatike mukamurihire, atagahari twebwe turashobora kuyungunganya kuko kakaboneka ko abapatiri b'abakarume mu butumwa bwabo barifuza yuko imigwi y'abaririmbira Imana mu kuri yotera imbere, cyane cyane mu buhinga bwo kuririmba, kuko uri kuragereranya no mu bindi bihugu urabona yuko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bijanye no kuririmba mu makorale bikiri inyuma, yarashika ku rwego rwo hejuru. Nko mu Bugande imigwi yahira kumeye gose, usanga bafite icoraranyije bikomeye gose, mbere bamwe bahavuye baba n'abaprofessionnel uburyo udapfa kumuhagurutsa uko ushatse. Rero bariko baradufasha kugira ngo natwe duhaguruke. Uwo muhinga nyene twaramusabye yuko yoheza akanagura n'uwo mugwi twatoye kugira ngo uzofashe mu gusobanura izo ndirimbo, kandi bazotanga n'amanota. Uwo mugwi bazohura mu ntango z'ukwezi k'umunani, ariko kandi iyo uri twarasabye ko n'imigwi y'abaririmbira Imana iri hafi yaho naho nyene baheza bakagiramo akunguko kugira ngo twese aho turi twungura ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga bwo kuririmba. Avuze ko mu Buganda bateye imbere, aha mu Burundi hariho avuga ati ni kubera atashuri bigisha umuziki rihari mu migambi yakazoza canke iki, hari ico bakiriko kiraya kugira ngo n'abaririmbira Imana bo mu Burundi nabo babimenye ku rwego novuga go hejuru baba professionnel. Urabona ibijanye n'imigambi mwene iyo ni ibintu biva hejuru nta handi, ni mu nama y'Episkopi. Kugeza uno munsi ngaha mu Burundi hasi ndumva uwo barungitse agiye kwiga ku ishuri ry'umuziki, agiye kwiga umuziki wonyene, kiretse abarayike bamwe usanga baragiye kutwicobacobera hirya no hino ababikunda nyene. Ndabona omwe nka babiri b'abarayike baciye ku ishuri ry'umuziki mu Bugande. Mugabo urumva naho woshinga ishure ry'umuziki udafise abahinga nico byo kugira ngo nk'ibyo bikunde nuko bobitegura bagaheza bagatangura kuza bararungika abaza kwiga umuziki, cyane cyane abakiri bato abo bigishobokera, kuko n'umuziki si ikintu coroshe. Rero gutyo rero natwe turashobora kuronka ishure ry'umuziki, ngira ngo yoheza bigafasha n'abatari bake gutera imbere. Rero turacari hasi rero kuri urwo rwego. Tubakengurukire ku kanya mwaduhaye. Murakoze nawe. Ngira ngo musubire mwidondore abatari basanzwe babazi n'abakurikiye ijya mbere kuri no televiziyo. Ego badukurikiranye bwa mbere kuri televiziyo cyangwa abatari batuzi naje bwa mbere ndatanze ku kiganiro. Jewe nitwa Patiri Dieudonné Ntamavukiro, abasanzwe njejwe ubutumwa bw'imigwi y'abaririmbira Imana, coordination diocésaine de chorale muri diocèse ya Bujumbura. Twizere no hanyuma ko muzo turonderera aka kanya. Nukuri ni ubutumwa niyumvamo rwose. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, hano hagarukiye kino kiganiro. Olivier Ntwari nakibashikirije, tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma.